Bimeze gute uyu mugwi kuri wewe usigura iki? Uyu mugwi ndawufata nk'umuryango. Harimo bose nk'uko ubibona, harimo abakuze, abana, umuryango urazi ko ugize dutandukanye ku myaka. Rero je ndafata nk'umuryango. Yego. Kandi ndabona niwe bakuriye ku muhanuzi wabo. Mama wabo. Ugize kuri ukimubwira ati wewe yaba ugaca umushinkura ingofu. Ni nako banyita mama muri no mugwi. Yego. Ushaka kumenya tawonye ufite umwana mutoya mwazananye. Yego. Nawe ari muno mugwi canke ni kwa kundi nyine uvuga ati ko ngiye jane n'uyu mwana. Umwana uvuga yuko ari mu kuko tuzanana kenshi gutegura aranabikunda nawe. Ko nkiyatoye telefone ni batakoyiruka araba ibikorwa tuba dukora. Haba hakinyigisho ziba zitandukanye na cyane cyane mu bikorwa mvabwenge. Dushaka kumenya muri uyu muryango nkawe uwukuriye niki kintu ugufasha cyane mu bihe uba urimo, niki kintu wahinduye mu buzima mu gihe umaze kuwinjira? Icambere harava urukundo n'ubumwe. Ica kabiri novuga ko havamwo no kuyumva wisanzuye, numvye kwikumira mu bintu bimwe biravamo ko birugurura umuntu amaso akakura n'inyigisho kuko antwika n'ikintu urabona ko ari cyo canke ciza umuco ahantu uri muri publique yahura. Sinzi ko ndakishimiye. Murakoze cyane, reka tubashimire.